ari abaririmbyi benshi bafise izo ngeso zo kuza bigira impfuvyi kandi bafite abavyeyi tukaza kubamenya ari uko bitavye Imana canke je rero nk'umuririmbyi nari nzi ko atabavyeyi afise yakoranye na Fikfa Maker yakoranye n'abaririmbyi benshi cyane akabazana no ngaha mu Burundi nabo nyine akabaye imisosi nabo nyine akagenda avuga ko ari umuboss. Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibazana bishasha muvuga muri industry Buja Flavor. Nkuko twama tubikora reka tubanze dukengurukira Imana yo muri kumwe natwe everyday uko turamutse niyo yamibituma kuko tutari kumwe n'Imana ntaco tukwishoboza murabizi namwe. Hama dukengurika namwe bakunzi ba Bujahit TV mudasiba kudukurikirana everyday, mudasiba kugira subscribe, mudasiba kugira commentaire na like na share kuko byose tubikesha mwebwe atanga uvuzi wanyu twebwe naho twoshika. Hama rero nkuko mubibona dufise umutumire novuga yuko azwi izina rya Tylo Sixer. C'est la deuxième fois tumubona hanyu muri platform ya Bujahit TV. Kumbure hari ibindi kumbure twamutumiye kugira ngo tumubaze murabizi bigize imisi bitrending muri no industry Buja Flavor kuvyerekeye abarapere ababifise mu ruhara kandi rutari ruto. Hama vipi bro? Salama papa. Neza turashima. Hama rero turatangura ikiganiro nyacu Tylo Sixer ndashaka umbwire ibintu bibiri kuva uvyuka mu gitondo ibintu wakoze. Navyutse ndoga ndakaraba mu kanwa. Kabisa yavyutse aroga arakaraba mu kanwa nta gaca yanyoye ntiyasenze. Ibyo byari birenga kuri bibiri. Kabisa ariko nizere kuri bibiri yatubwiye ko mbere n'ivyabonye ko byari bikenewe cyane gose. Hama Tylo Sixer tugukengurira kandi ko waje muri platform ya Bujahit TV. Merci beaucoup. Nanje ndabashimiye. Kabisa murabizi kandi bigize imisi bibi trending muri industry Buja Flavor. Hari kava tugeze kubona yerekeye indirimbo yiwe yashize umurapa mugenzi wiwe kumusaraba mbese yanamwe mbese ni chapeau ari gifawazi. Tylo Sixer nizere ko tugiye tuvugana kuri ivyo bintu. Nta kibazo. Bazi kibazo cyo cyose keneye ndakwishura n'impamvu byabaye. Yes. Kandi nizere ko ari indirimbo yiwe Tylo Sixer. Yes. Kabisa hama rero tugukeza kwanza ku ndirimbo kwanza wakoranye wewe na DJ Kikas kandi ni indirimbo akoranya DJ Kikas ariko ikibazo gihari nuko indirimbo itari kuri YouTube ya Tylo Sixer iri kuri YouTube ya Bujahit TV kubera iki Tylo Sixer iri hose kuko ni indirimbo hari impamvu byabaye mu mpamvu zacu twisangije ngene dusanzwe dukora akazi kacu abari ibintu tudashobora kubwira abantu bose kuko umuntu wese afise ama plan yiwe. Yes. Abantu batamuzi Tylo Sixer kumbure batabonye ikiganiro twakoranye buheruka. Tylo Sixer ari muri bamwe bavukana na Benturo ari muri Empire Avenue kandi mukaba muzi ko Benturo ariko gusora indirimbo yakoreye muri Empire urabizi nizera Tylo Sixer. Ndabizi nekezo kubimenya. Na brother muravuga. Cyane gose is my brother. Video yibonye gute Tylo Sixer? Ni nziza. Kabisa kandi nizere ko nawe urafise video wakoze. Biri nyuma biriko biraza. Papa je naripanze sana ntabwo babwikira na kimwe mfise ama video ama official music nk'ubu ndi muri period yo gusora ama freestyle gusa yonyene. Bisa kandi muri freestyle murapera ari muri period yo gusora ama freestyle kenshi usanga ariko aracana cyane gose nta nimbabazi zigiyemo. Kabisa Tylo Sixer murabibona no makava yiwe ni ibintu bivyereka ko ari ibintu vy'imijinya we ntafyina gumacana gumashira ku mugaragaro sibyereka Tylo Sixer. Kubera narabonye abandi barapere n'abanyabwoba cyane sinzi ibintu batinya sinzi ibyo batinya gusa jewe ntabwo bafise muri rap ibindi bintu byose bibaho ndashobora kugira ubwoba kandi nkanasaba n'ubufasha ariko muri rap nije ndi umwami nije nganza nkasabwa kandi barabizi ntamenyerwa n'umurapa kumbure nawe nyene n'umwami nkuko babivuga. Hama rero Tylo Sixer dusa nabavugana kuri video yawe nagize ko na video yawe uri mu kizu ufise igipapuro kinini ugumucana bijya video ni true story canke ni video kuri channel gusa hajya nariko ndasoma ama dossier hari abarapere usanga bamaze kwijajara hajya nariko ndabakoma gatoya gusa hajya nta kintu nabakoze hajya gusa kwari kubibusa kuko abasirikari yo amazi igihe kinini bijajaye bari mu minezero barashobora gutega umwanya n'umwanya kandi bagatsindwa nabi hajya gusa naye ko ndabakangura bibuke kari ngwanye murapera bari ngwanye bibuke kugwanira umuziki wabo. Hajya nariko gusa ndasoma dossier gatoya gusa ntacyo nabavuze gusa niba nsotora nkukundi yabikoze ngaca ndamumwa igipara zuce ndabakosora. Hama Tylo Sixer dusana ruce kuri ya cover rero kuri kiwashimye kugira cover imeze kujya Tylo Sixer.
cyambere na mbere cyoco nagira mbanze mvugiye imbere y'abantu bose ariko baradukurikirana ntabwo ari ku bintu by'ugwanko twe turabaririmbyi turabimvye Burundi kandi turabantu twubaha amategeko cyane tukanayagendera ntabwo tuba dukeneye gukora ibintu birengera imico yacu ntitwerekane yuko turi abantu b'abavoyo sivyo ariko ijya ni couverture ijya ni ikintu nashatse gukora kugira n'impumyi umuntu atabona ariko nako atumva abonye ijya foto avuga ati uyu muntu ibyo ari byo byose yamerewe nabi cyane kandi ndibaza we wumvise audio arabyumvise ko yari yamerewe nabi cyane kuko niwe yarutanguje urugamba yarahamagaye turitama twaraje turakubita ariruka none munsi sinzi yari vrai nimwamubona muzomubwira ati nubari cyakurindiriye uzovuge kandi ijambo nka ryari ndi bavuga ngo nta identity afise cyangwa yicaye muri po uzocira bicazoca gukorera ubundi kabisa nizere yuko ni ibintu byakomeye guys muri industry Buja Flavor barapere no kubwira yuko basa nuko bariko barakora kandi bisane ko murazi yuko barapere kenshi yo bakoze bakora mu bintu by'ama beef murabizi hanyuma kandi je sana usubira nyama mbaza Tylo Sixer narigeze kubona post uri kumwe na B-face nyene wari washize kuri cover wa mubamvye iyo post ice gihe bwa rubwa mbere tusaragirana interview mwari kumwe na B-face nizere yuko imigendane itakiri myiza Tylo Sixer je ku ruhande rw'iwanje ntabwo ari ibintu by'ugwanga ni ibintu ijya ni vita yo mu muziki je nta muntu twangana papa ntawe vraiment nuwo yobazi ko je no bantu umwansi wiwe abimenye ko nari umwansi wiwe bijya n'ibintu by'iwacu nyene byo mu muziki ibintu byo mu muziki only honyene gusa ubuzima busanzwe ntibishikaye mu buzima busanzwe nta gwanko mfitaniye n'umuntu nuko bamwe bambona kuri social media bakambona muri music siko mbameze je umuntu yitonda ndubaha kandi ngakunda n'abantu je ntabwo ndumuvoyu ntaki ariko mu muziki ngezeyo ndacika intambwe gose ndajyana papa kabeza arajyana hamajere bisa n'umubaza kandi arafise n'indi cover yasoye B-face kumbure yagize B-face ari gipara yamumoye gipara kubera iki Tylo Sixer B-face mani B-face yarancokoje cyane B-face yabanje arungika ibijambo biraho mu ma audio mu ma groupe ya WhatsApp urumva abantu baramurungikira ijya song babanje amurungikira freestyle ya mbere nari nakoze aca babwira ngo uyu mupeti ngaramubabaje nini na nini urabizi bya bijambo vyiwe nyene yamavuga sinzi yini yabikura bijambo by'ibintazi sivyo barabindungikira ndavyumva ndahora ubwa kabiri acarungika ikindi kyoje ariko aravuga ngo sinari gukora ngo yimbwa ngo nkoze ngo agagatoki kamwe ngushaka ngo gukora mu nani yimbwa ngo urakora nyene ukinsizayo kuboko ngo kugira n'abakubona ngo nibazovuge ngo wakoze mu nani yimbwa utigeze ukorayo maze kuvyumva cyo ndamubwiye ati rero reka nkoreyo cyo ndakorayo n'ibitumbo ndabizana papa Bizo jene mbona yuko bizova bisanga byashyize no mu buzima busanzwe Tylo Sixer je mu rumenga si byiza cyane Tylo Sixer niyo mpamvu naciye ndabihagarika naranditse ku ma social media yanje yose ndasaba sorry abo byo byatsitaje ndasaba abantu bose boba babibonye kutariko kuko kawaida barundi turafise umuco tugenderako cyo ndabona ati ibi bintu byo kudisingana bizova biba bya bindi twebwe turiko dutahura ukwacu tukavuga ngo kudisinga ntabwo ni mu Burundi ntabwo ari mu gihugu cya hip hop usanga muri hip hop byemewe kudisingana ariko mu gihugu iwacu bitemewe niyo mpamvu twace tuvuga ati reka dukore uko amategeko yacu mu igihugu tubaha icyo amategeko asaba turavuga ati reka tuvyihoze hari ababibonye baravuga ngo ujya mu jama ngo yagize ubwo je ntabwo banagize je ndubaha amategeko y'igihugu ndayubaha ijana kwijana niyo mpamvu nabihagaritse mbere nkanasaba n'ikigongo byatsitaje bitazoza kuba bibi ejo Bihajyanye nk'umuntu yozana beat akazana beat sivyo akavuga ati mu beat muyiririmbire ko na B-face umva yuko ronka nk'amanota ngaye kuri 10 je B-face ntabwo tunganya kurapa papa okay ni munganya kurapa kubwa wote bwati rero B-face arandusha
B-face n'umuntu muto yacha urya n'umuragamani bro nimuzosubire kandi kumwita umuraperi. C'est pourquoi tumwita umuraperi kuko nawe nyene yavyivuga ko ari umuraperi kandi haje umuntu umwita kuco yavuze nko wavuze ko uri umwami ushobora kwita umwami ko yawe yivuze nko nyene umwami mbafise n'impamvu ndi umwami. B-face aravuga rero arafise impamvu ko bavuga ko ari umuraperi. Impamvu avuga ko ari umuraperi urashaka kumbwira indirimbo yiwe nimwe ariko aragira rap ariko arimba rap kumbure nkamwe mwe abaraperi murabibona murayivuga kumbure wowe buzizi uzomubaze icyo rap bisigura niyabishobora azoba ari umuraperi kabisa. Ni kibazo kumbure Tylo Sixer atkene kutuguduhinyisha nawe nyene turashobora kwikubaza nawe ukabiduhinyisha ugatuga Tylo Sixer kubera iki imisi yose ari guhatagwana nini ibyo si ibintu by'abaraperi papa numuragamani tu numuragamani muri raga vraiment je ndamwemera kabisa ariko bijyanye no byo kugenda hakujya avuga ngo jewe akaja kwihanga abaraperi hakujya vraiment abaraperi bacana nawe ariko araimbaraga erega niba musubije urazi impamvu batamusubije kubera yuko habonye ntago wohiganwa n'umuragamani bro rumuraperi kabisa. Ari twagomba kuvya B-face kumbure turafise byinshi twawaza Tylo Sixer kuvyerekeye yagize imisi agira arafise n'indirimbo kumbure murayizi yasohoye no vuga arimba uvyerekeye Natasha avuga ko Natasha ari la boss abasumbye inoti abasumbye amahera kuri kashimye kurimba Natasha bro ndibaza yuko sinabeshe na gato je namvugisha ukuri ubizi ndabivuga atavyuzi ndabivuga afise amafaranga ubu yafise Natasha arafise amafaranga kandi umuntu atavyemera n'umuntu yoba atarafata inzira gatumba. Natasha si leo suno musi atanga amafaranga arisha abantu imisosi bicano akora video international akora ama video papa akora ama video ari ku rwego rwa international papa yakoranye na Fik Fameka yakoranye n'abaririmbyi benshi cyane akabazana no ngaha mu Burundi nabo nyine akabaye imisosi nabo nyine akagenda avuga ko ari umuboss Natasha none jewe no candika kuvuga ko ari umuboss tuze twiga guhaya umuntu iyo Imana yamuhaye naje nkuko bahora banyita umwami kubera Imana yangize umwami wa rap. Biza kubere ndafise byinshi no kwaza kuvyerekeye Natasha nyene Natasha uravuga ko ari umwami bujyanye nto abantu nibo bitabura kumvo zuko wowe ushaka ko Natasha agucorera akanoti ko turayizi ko Natasha yumugira ikintu ciza cyaguha nk'akantu k'agafana. Icyambere na mbere cyoco jewe ntabwo ndi maskini ntabwo jewe noza ngaha imbere ya media ngo mvuge ngo je nakuriye mwibarabara ngo kugira ngo abantu banyumvira ikigongwe ngo bankunde kubera ari abaririmbyi benshi bafise izo ngeso zo kuza bigira impfuvyi kandi bafite abavyeyi tukaza kubamenya ari uko bitavye Imana cyanke je ari nk'umuririmbyi nari nzi ko atabavyeyi afise naje kubimenya ari uko numva ngo arafise papa na mama ndavuga kumbe je nawe arangira ngo kera kubera indirimbira aho numva nagira ngo ntabo ariko jewe abavyeyi ndabafise nakuze neza sindi wa mbere sinoza ngamvuge ngo ndi wa mbere ariko je nakuze neza kandi umuvyeyi wanje respect vie mtama wanje nahatakiriho yansiza ahantu heza je mba mucarama misi yose ndafungura kila kitu ni sawa gusa ngene nta hantu umuntu nashobora kubaho yikwije mu bintu byose urashaka gukenera abandi ukanabasaba n'ubufasha no basaba ubufasha mu bintu kuko afite ko investisa uburyo bwabo kuri talent wanje ariko talent wanje yonyene nta bufasha ikeneye ngo muho muri rap ngo umuntu azanyandikire cyangwa icyo yaho ndikwije ko investisa gusa kugira tugire promo bishike mbare. Muri cyo kibazo kumbure unyishuye byinshi ariko ndafise ikintu kimwe ngomba kubaza wavuze yuko ari abaraperi kumbure twamenye yuko bafise abavyeyi ni bande wowe uvuga yuko ko bari muri ubwo buzima bro abaraperi baza ku ma media bakavuga yuko bakenye bakugira ngo babaha amahera ico kintu kimaze gufasha abaririmbyi benshi kwisi kimaze gufasha benshi kuko abantu bamaze kumva yuko wakuriye mwibarabara utajya nkeka iwanyu abavyeyi bagutaye kandi bro abavyeyi barakuguyeko abantu basukura cyagira amaranga mutima yabo
yo kumva yuko wagwanye urugamba runini cyane bakaca bagusapotinga muri uko gusa je mvugisha ukuri niyo mpamvu navuze ati uyu sumurapere uyu n'umubosi kandi nkaba mvugishije ukuri ko je nari maskini kabisa nkuko tuzikunda gucana kandi kunda kuvugisha ukuri nkuko muri abarapere niko nuko twovuga niko mumeze wowe tubera umuco ukatubwirwa abo bantu ni bande babiri canke umwe bo sukuvuga ngo yarigize maskini urumva hariho indirimbo kubera je sinayi bwatangure kuririmba kandi sukuvuga ngo ndabivuze ngo kubera ngo yoba yarabeshe canke iki oya jewe nyumva indirimbo inkuru y'ukuri ya Satbi jewe numvise ngo dawe nawe ni kimuga urumva yo ndavuga ati je uyu muririmbyi kwa je sinaririmba ndavuga ati yo uyu muririmbyi yaragowe kweri numva namuna muhani ni gwere abavyeyi biwe bamwe barapfuye abandi nibimuga nawe yaba mu buzima bubi ngaca rero ngumanzi yuko Satbi ashobora kuba ari umuntu nkeka atagira abavyeyi ariko je gushika uno munsi uno we barabafise babiri je ahubwo ni je mfise umwe urumva rero ibintu nk'ibyo birakunda gushika hari abantu bacaguma babishize mu mitwe yabo nkuko nyene baba baravyumvise mu ndirimbo ego ni indirimbo rero waririmbye uvugamo Natasha kandi nuvuga ko umuhayagiza nkuko wabitubwiye mbe wayiririmbye kugira ngo gishikane kuki naririmbye kugira urazi bro umuririmbyi yese agira tag kugira ukora ikintu uratageting ukavuga ati nkeneye kuririmba iki urukundo nkeneye kuririmba kwiyemera nkeneye kuririmba mayagiza umuntu ure nari nageze kuri po yo guhayagiza umuntu sinari kugenda ngo ndirimbe ngo Trump oya sinari kugenda ngo mayagiza uyu cyangwa uyu nararavye ngaha ndaraba umuntu kabisa wo mu boss yihagarara akana bro uraza abantu benshi turafise ingorane ugasanga umuntu afite amafaranga baza ati none boss ngo je narakubititswe man ariko natashara kubwira ati je ndayafise arahari akanayaryama ko je nanje aho ndi ngavuga ati kweri uranyemeje byajyanye ko tuzi ko Natasha agiye gusohora indirimbo na B-face hano ubona ko Natasha bisa nuko ari ku ruhande rwa B-face wewe kandi ari wamuririmbiye atamutakoranye indirimbo Natasha ntajye umuntu Natasha niba mugura ni woronka amayero umugura vugisha ukuri arakubwira ati kini ciza canke si ciza none ni wabonye ko no muri Primusic ari siwe muntu wenyene avuze ati jama yarabamaye nayo notone Natasha rero ntajye umuntu none ubamuguza ngahe sikura ko tiriwe Natasha azomuca na B-face azomubwiza kuri B-face kuvyerekeye byo wariri oya ntago azomucana kubera ntabwo ari muri beef Natasha kandi nta ni beef yari mu bisanzwe Shaze kuvuga kubera iki none Natasha atatoye wewe kandi ari wewe unovuga ko wamuririmbye kandi uri umurapere agacatora B-face kandi tuzi ko B-face atani indirimbo araririmba hayagiza Natasha Manager we yarabivuze yuko iyo collab hari acigiye kinini bayipanga bo babivuganye kera jewe nta programme Natasha gukorana indirimbo ihari yego kweri iki ariko bibaye no bishima kandi Natasha no mustare man big star uzorabe niwe amaze gukora ibintu atandi muririmbyi ngarabikora mu byo benshi twifuza gukora kugira tube international kabisa kumbure Natasha ni yariko araraba Bujahit TV ino interview araza kuvuga ati kabisa ndafise umuntu akurikirana ibikorwa byanje je ndamukurikirana kandi much respect niyibandanyirize kuri umuntu w'umukobwa agagera ku rwego nka rori Natasha jewe ahubwo hariho gasopo indi nagira nange hari abantu bihaye kumupinga basanga ari abantu bihaye kumudisinga Natasha sumuraperi uzo mudisinga zo cyamenya ko zo nzingura bya madosiye yanje ndamusomera ubu nta muntu azusa kandi kumudisinga nzo cyenda mukomesha kabisa nkuko tuvyumva muravyumva ko Tylo Sixer nako atagira mu kuvuga ivyerekeye Natasha hamajesho no musaba kumbure nawo mukunzi wa Bujahit TV uriko rakurikirana ino interview urashobora nko kumusaba kumbure nawo urabizi bigize imisi biba mbe hajyanye ga Tylo Sixer nkuko twumva ko kurikirana ibikorwa bya Natasha kandi umukunda mbe hajyanye we ntukugira tatuwaje basi ya Natasha kwandika kwizina rya ku mubiri izina giwe ku mubiri wawe oya izina giwe rimwe mu mutima no mu bwonko diriyo kandi si nta kintu kirenze kuba no urazi ikintu cya mbere kigoye nukwatura ibintu kabivuga n'umunwa wiwa
umunwa nico kintu cya mbere kizimbye kuko ijambo rashaka kugukiza canke rikakwicisha cyere kubona naravuze nkamu havugira ibintu byose vyiwe bisumba kwiyandika ko nashaka kujyandika kari we hypocrite ariko Jesse nagyanditse ko narabivuze imyaka yose isizomara bazoguma bavyumva yego kabisa ari Bujahit TV dusanasoza rero ikiganiro Tylo Sixer natubwire akajambo kamwe ku bakunzi ba Bujahit TV n'abakunzi ba Buja Flavor. Abakunzi ba Buja Flavor ndabasaba yuko babandanya gusapotinga umuziki w'abarundi kandi abafana n'abantu bakurikirana industry yacu babandanye kwiga tugende ku mashure twige duce ubwenge kuko nta kintu na kimwe tuzokora cyangwa ngo dushikeko hano mu gihugu iwacu tutagiye ku ishure ngo twige. Umwe wese avuga ibintu kabibona tandukanya kurima n'umuziki. Nimbuza ati mu murima barashiramo ifumbire bakagira uku bakabagara bakagira ibinibi menya yuko no mu muziki bifise ifumbire zavyo ingene batabira ingene babaga kugira umwimbo be mwiza. Ivyo rero benshi memsi n'abaririmbyi nabyo bazi. Abaririmbyi ni bamenyere gukoresha social media cyane uhuguruke baba ari bo bantu bambere bazi gukoresha social media ubuhinga ngurukana bumenyi bige na management kuri internet bitabo biba biriho bamenye ingene ibintu bikora kugira aba manager bagabanuke impombo bahora bagira kabisa nizere ko Tylo Sixer wahijeje narangije papa kabisa. Tylo Sixer novuga yuko ari mu baraperi novuga yuko bafise amajambo menshi badaheze ariko baravuga ni kenshi usanga basanga Tylo Sixer nizere ko nawo bizi papa. Unasema sana bro, mistari ni mingi. Hakuna kisi uko nafaa basi muziki unakuwa tu muziki sana. Urarabe neza nawe sinzi wavenda gusomera dossier. Dossier ngaje nsomera kubiki Tylo Sixer. Wewe mbe ndo ni hipotrike. Bujya narabibitse mtawe. Nawe nzogusomera we chunga. Kabisa je hajya bujya ndakunda abantu bansomera kumbure nshindaga katandagashire kuri status bije Tylo Sixer. Neza cyane. Kabisa rero ari Bujahit TV on the mic here will be on the camera ari CK tuzasubira inshallah Imana bikunze ntiwibagira kugira subscribe sibyo ga bro abwira kugira subscribe mugire subscribe like share na comment menshi base na comment menshi muvuga ku Tylo Sixer yambaye nimba uzi kuyishapo yayitija ahantu uvyandike muri commentaire turabikeneye ko ubu twamutumira ubundi tuzobimubaze Tylo Sixer. Iyi ni shapo yiwanje inama ndambaye misi yose kandi abantu benshi bakunda kwibaza ati no shapo kubera ikayiko muri video ku mafoto ni iyi ni brand ndiko ndagira shapo zanje zigiye kuza ku isoko vuba. Ciao.